Shalom shalom, ni Karine Bella baranyizigiye shira mbere. Nashaka uno munsi kuvugana n'umuntu agize igihe ariko arasenga abaza Imana, ashaka kumva ijwi ry'Imana, ashaka kumva ko Imana yumva gusenga kwiwe, akaba ari nk'ahantu yumva yazazaniwe. Mbega Imana eske iri kwirumva gusenga kwanje? Ikibazo nari mfise nashaka kubaza uno munsi, uriko ubaza icyo kibazo, uriko ubaza iryo sengesho, uri hehe? Uri mu kibanza ikihe? uri kurabarizamo iryo jwi ry'Imana? Umwami Salomo amaze kuja ku ngoma, yagiye ku ahantu bita Igibeyoni, agenda gutanga ibimazi, ashikanira Imana ibimazi 1000. Amaze kubishikanira Imana, Imana iraryoherwa. Imana iramwiyereka mu ijoro ngo ari mu ndoto, iramubwira ngo saba ico ushaka cose ndakiguha. Salomo ashasaba Imana ubwenge. Iyo n'amakuru ari mu gitabo ca mbere c'abami mu gice ca 3. Ico nashaka guhagarara ko naho hantu, ico kibanza Salomo yararimo, suko Imana itari isanzwe yumva gusenga kwiwe, suko tarazi ingena asenga, ariko hari ahantu byabaye ngombwa kwaba nico akora. Imana imubwira ngo saba ico ushaka cose ko ndakiguhereza. Mwene data, nashaka uno munsi wiyumvire uvuga ati mbega ndi hehe? Mbega ndi mu kibanza ikihe ndiko ndashaka kumvira mu ijwi ry'Imana? Mbega ndi mu kibanza ikihe ndiko ndabariza ko Imana yumva gusenga kwanje? Wiyumvire kuri ico kibazo, wiyumvire ingene uri connected n'Imana, wiyumvire uvuga ati mbega nkikujwe n'amajwi ayahe ndiko ndumva? Kubera Imana ishobora no kuvuga ntiwumve, ishobora kukuvugisha, ishobora kukwishura ntuvyumve. Kubera iki? Kubera amajwi agukikuje, kubera uriko wumva ibindi mu matwi yawe. Ariko Salomo yari ku musozi w'Imana, yari ku gicaniro c'Imana, yari ko arashikanira ibimazi Imana. Byumvikana ngo ntivyari bimazi gusa, yari yashikanye n'umutima wiwe, yari yawushikaniye Imana. Hanyuma Salomo, Imana iramwiyereka, Imana ikogwako n'ivyo bimazi yayishikaniye. Nibaza ko cane yakozwe ko n'umutima wiwe, uwo mutima yagize wo gukunda Imana gushika yaho yishikanira ibimazi 1000. Mwene data, nawe wiyumvira ati mbega uretse ivyo ndiko ndasengera, uretse ibibindi ndiko ndasaba Imana, mbega umutima wanje Imana irawunezererewe? Mbega Imana ndiko ndayihereza umutima wanje nk'ikimazi kizima co yihimbara ku buryo yombaza ngo saba ico ushaka cose ndakiguhereza? Imana yabajije Salomo ikibazo kiryoshe cane gose, ariko ntabwo yapfuye kubimubaza gutyo. Ni kubera ahantu yarashinzwe, ikibanza yararimo, n'ingene yari connecte n'Imana, ubusabane yari koragirana n'Imana. Nizo vyatumye Imana imubaza ngo ushaka ndaguha iki, ushaka ndagukorera iki? Rero mwene data, nawe wiyumvire uvuga ati mbega ndihe? Mbega mpagaze? Mbega ndiko ndabibaza ndihe? Mbega Imana ubwo ivuze ndumva? Mbega amatwi yanje arugurukiye kumva ijwi ry'Imana? Mbega ndi ready? Mbega umutima wanje urugurukiye kumva ijwi ry'Imana? Wiyumvira aho uri, wiyumvira ikibanza urimo, wiyumvira aho uri kurashakira iryo jwi ry'Imana. Kuko Imana ntipfa kuvugira ahariho hose, ivugira ahantu wayihereje umwanya, wayihaye ikibanza, niho iseruka ikavuga. Nizere ko hariho uri ko ariyumvira ku kibanza arimo, kandi hari ico agiye gukora kugira ngo ashobore kuba ahantu yumva ijwi ry'Imana. Mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.